Muri iyi video tugiye kurabira hamwe ibintu bitandatu umugabo canke umusore w'agaciro, umusore yiyubashe atigera akora. Ukaba uri umugabo uguye kuri iyi video, kumera yayo uraza kumenya nimba koko uri umugabo w'agaciro, ariko ukaba uri umugore. Kumera yiyibo biraza kugufasha kumenya umugabo w'agaciro, ndetse biguhe akaryo keza ko guhitamwo. Niwabona ibi bintu bitandatu tujye kurabira hamwe ku muhungu canke ku mugabo, uzomwubahe kubera yuko uyu munsi kw'isoko ni bakenya. Kw'isoko ni bakenya mugenzi, ari niyo mpamvu ukwiye kumwubaha. Agaciro k'umugabo ntabwo tukarabira ku mpuzu yambara, ku mazu afise, ku modoka agenderamo canke amahera ari kuri konte yiwe. Oya, agaciro k'umugabo karenze ibyo. Hari nayo mpamvu muri iyi video tugiye kurabira hamwe ibi bintu bitandatu. Ariko imbere yuko twinjira muri detaye, ukaba uri mushasha kwiyi page, ntukekiranye no kuduga aho hejuru, ukore suivre muri commentaire, umbwire nimba hari ikindi kintu uzi kiranga umugabo canke umuhungu w'agaciro, ukimbarire. Ntukekiranye no gusangiza abandi nimba iyi video yakubatse, no mukunyereka yuko iyi video yagushikiye mukuma anglo pouce de j'aime. Hari ibintu umugabo canke umusore w'agaciro atigera akora. Ikintu ca mbere ni kwiruka inyuma y'abagore canke inyuma y'abakobwa. Muhungu canke mugabo, uzomenya yuko uri umuntu w'agaciro igihe ubumbwa n'ibyo ufise. Woba ufise umugore canke uri muri relation amoureuse, uri mu rukundo, ariko ukabona umukobwa mu kibano araguciye ko ukamukurikiza amaso, ndetse mu telefone yawe ufise abakobwa barenze 10 umwandikirana ubabwira yuko ubakunda, ndetse ugahana rendez-vous n'abatandukanye, uzomenye yuko ari umugabo w'agaciro canke umuhungu w'agaciro. Ariko gusa ivyo bizotuma wonona umwanya wawe, wonone n'uburyo bwawe, kubera yuko uyu munsi abakobwa 10 ndetse baciriritse kw'isoko uyu munsi bagerageza gukurura abagabo 100. Ari nayo mpamvu utegerezwa kubumbwa n'ikibanza urimo uyu munsi. Ntugende wiruka inyuma y'abakobwa. Niwabona umukobwa wishimiye, uzogende umupropose, ariko niyakubwira ati no nibishoboka, uzomureke agende. Uwo subi wawe, ntuzomwiruke inyuma, kuko umuhungu w'agaciro, umugabo w'agaciro, ivyo ntabwo abikora. Ikintu kigira kabiri ni kuburira indero umugore, guta indero ku mugore. Bahungu namwe bagabo, nimba mu kibano utubaha umugore, uzomenye yuko n'umugore bwite muzobana canke mubanye nawe nyene utamwubashe, kandi uba uriko urasuzuguza umuvyeyi wawe yakureze. Kandi mwibuke yuko twese abahungu tuva mu mugore, ari nayo mpamvu dukwiye kugira indero ku mugore, tukamwubaha, kuko abo nabo kubahwa n'abagaciro. Igihe ubashe umugore nawe azokubaha. Ari nayo mpamvu niwabona umuhungu canke umugabo yubaha umugore, nawe uzomwubahe, kuko abo bagabo uyu munsi kw'isoko ari bakenya. Ikindi kintu kigira gatatu cyerekana umuhungu canke umugabo w'agaciro ni kudahemuka, être loyal, ni kuba uri umwizigirwa. Nimba uri mu rukundo, ntugende gutereta ubundi mukobwa usize uwo mukundanye. Nimba uri umugabo, umugore wawe mu nzu ngo ugende wiruke inyuma y'abandi bakobwa, kuko ivyo bituma usesagura ubutunzi bw'umuryango, ndetse umwanya wari kwikonsantra ku vyoteza imbere umuryango ugasanga uriko urabimarira mu bakobwa no mu bagore. Ntuhemuke ngo uhemukire uwo muri kumwe. Nibisikura yuko muri relation amoureuse, mwebwe abahungu, twebwe abasore, urukundo rudashobora guhagarara n'uwo muri kumwe uyu munsi. Uzobe umwizigirwa, ndetse
uwo mumaze guheza ivyanyu ugende urondere ubundi aho uhabwa agaciro ndetse ubuzima bubandanye, utegure urugo rwawe, haba na wewe ururimwo ufate urugo rwawe neza. Ni byiza yuko rero udahemukira uwo mukundanye witwagije ibiriko birashashagirana uyu munsi, kubera yuko warebye ku marezo sosio canke mu kibano ukabona abakobwa bariko bararuka uyu munsi barashushe bameze neza, ariko ukibagirwa yuko umukobwa umwe aciriritse ku isoko agerageza gukurura abagabo 10 akabaryoshya mu kwikora muri ubu buryo ndetse na buriya. Mugabo nawe muhungu ntutwagwe nibiguruka, buri munsi wame ubumbwa n'ibyo ufise, buri munsi wame uri intahemuka. Kutaba rero umwizigirwa nicyo kintu kigira kane. Infidelite, gutakaza ubwizigirwa mu vy'ukuri uyu munsi aho biranga abagabo benshi, ugata umugore mu nzu ukagenda kurondera ubundi. Mbega wibaza yuko hariho ico ugiye kurondera? Ni kutiya agaciro, ni kutabumbwa n'ivyo ufise. Uramenya mu vy'ukuri, kumenya uburiwe, kumenya agaciro ukwiye kwiha. Eregaye nutiha agaciro na numwe yiteguriye kukaguha, ariko ni waba uri umwizigirwa, ni waba utari umuhemu, nawe uzogirirwa icyizere, uzohabwa agaciro, uzoba umugabo, umusore wicunja n'ijambo, ndetse ube bitumwako mu guhanura aba na bariya, kandi bizotuma ikibano cubakirwa. Mu vy'ukuri rero ni byiza yuko nta makemwa muri relation amoureuse ndetse no mu kubaha urugo rwawe, ukamenya niyo ikintu cyo kugirira nabi gutatakaza ubwizigirwa. N'akarorero mu kibano kimwe cyakure, ndibuka aho umuhungu hariho umukobwa yamubesheye yuko yoba yamufashe ku nguvu kubera kwishimikiza umuryango runaka ndetse no kumenyana n'abategetsi runaka. Uwo ise w'umukobwa yagerageje kurondeza umuhungu arahakana, ntabwo ari jewe yoba yagiriye nabi uyu mukobwa, nivyo twagendana ariko si je namusambanije. Ndetse umuhungu aba umwizigirwa kugeza yaho yinjiye mu gasho, ariko kandi byahavuye amarayo umwanya mutonya aravayo. Yindi nkuru yo muri Bibiliya ya Yozefu, yabaye umwizigirwa igihe yarahawe vyose n'umwamikazi, ariko aravuga ati sishobora guhemukira umwami yamaye vyose, sishobora kumuhemukira. Aba umwizigirwa ku mwami, ndetse aba umwizigirwa no kumana, ndetse yiha agaciro, birangira ubuzima bwiwe bugenze neza kurusha uko yibaza. Ikindi kintu kigira gatanu umugabo cyangwa umusore w'agaciro uzomubonerako ni kudafata ingingo imbere y'ibigumbagumba vyiwe. Ni byiza yuko umenya uwo uriwe, ntutwagwe na nyabahururu, ntutwagwe n'ibigumbagumba byawe. Umenye uri mbere ya sexe opposé, kuko uri umuhungu umenye kwifata, umenye kwihangana, ndetse umenye kwiha agaciro. Mu vy'ukuri hari igihe ukundana n'umukobwa ukamubwira ati ndashaka yuko uyu munsi tubonana, akanka mercredi wapi, vendredi wapi, ariko hajya wateguye ibyawe byose uriko uragerageza kwishira kuri gahunda kugira ngo umwimbu wawe mu vyo urimwo wongerekane, ukaza wumva telefone irasonye, wa mukobwa akakubwira yuko mushobora kubonana, ukaca ureka gahunda zose wari ufise, ukaca witaba iyo gahunda, ukica ibyokize ndetse ugakiza ibisanzwe. Uzomenye yuko uri umuntu utiha agaciro. Ariko ni waba urondeye umukobwa akakubwira yuko atakanya afise, nawe akakurondera, ukabuzi neza yuko ari byo wateguye, ntuzo kwihutire gufata ingingo yo kugenda ngo mubonane kandi hari byo wari wapanze. Zo muvye yuko ari byo wapanze muzobonana ikindi gihe,
ico gihe azoguha agaciro. Ni byiza yuko rero udatwagwa n'ibigumbagumba byawe, kuko ivyo ari byo bitugize. Niyo mpamvu dukwiye kubikontorora, atari byo bikwiye kudukontorora. Ikindi kintu cya gatandatu ari naco cyanyuma ni kwisuzugura. Igihe kimwe uzogende kuramutsa umukobwa wambaye uko wishakiye, ico gihe azokubona nk'indara itereye hariya agufate nkuko yishakiye, ariko ubundi munsi uzogende wambaye neza, ndetse wambaye za muzu zishobora kuguha agateka. Muri ico gihe azomenya yuko ariko aravugana n'umuntu w'agaciro. Nibyo impuzu ntabwo zerekana umuntu wanyawe, ariko impuzu zirafasha. Ni kuvuga rabino fait pas la moine. Impuzu ntabwo zikugira utariwe, ariko impuzu zigufasha kukwerekana mbega uyu muntu yifata gute, mbega uyu muntu nubwo afise uburyo runaka ashobora kuba yifata neza. Muri komanteri umbwire ibintu umugabo w'agaciro atigera akora kugira ngo tubandanye twubaka communauté irambye. Uyu munsi haboneke abagabo bijunjana ijambo, abagabo batagugwa ntibagurishwe, abasore b'ukuri, abasore batagugwa ntibagurishwe, batatwagwa na nyabahururu, batiyemera jewe fisi ibi nkoraraha ngendera mwibi, kugira ngo bashobore gukabura tension y'abandi. Kandi wihutire gukinisha amarangamutima y'abandi bana, kubera yuko nimba uyu munsi jewe akarorero murabona uru rupapuro ninaza nkarutabura, dufate yuko nkomerekeje umutima w'umuntu, ndagerageza kuza ndarusanasane, nzane papier kora buri kantu kose ndagakore, ariko mu by'ukuri uru rupapuro ntabwo ruza kuguma uko rwari ruri, ntabwo rusigara ruri uko rwari ruri. Mu by'ukuri hari akantu kahindutse, urupapuro rwatabutse, rwamaze kononekara. Rero twirinde gukinisha imitima y'abandi bana. Niba tugiye mu rukundo, tube mu rwo rukundo, dutanga iby'agaciro dufise mu gihe cyacu, ndetse igihe tuvuye mu rukundo tuvuye turabizigirwa, dutangire urukundo n'abandi bantu. Ndabashimire rero, ndabakengurukire mwebwe mudahengeshanya no kunkurikirana mu gukora sabone, mu gukora partage. Ndabashimire, ndabakengurukire rero muri iyi video. Nizeye yuko iyi video ikuguye neza, ariko kandi muri commentaire barira niki nimba uri umuhungu w'agaciro udashobora gukora. Merci beaucoup. Allo lentement jusqu'au rendement. À la prochaine occasion.